hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extremely Mumbos coming the fanboy. Ni Let's Talk ubugira kandi twari tumaze igihe tudakora Let's Talk, ariko si kuvuga ko tutari dufite amakuru mugabo hari igihe usanga ibintu byagoranye ugasanga aba bagenzi banje cyane na jewe twese turi hamwe ugasanga byagoranye, ariko twagarutse kuba Let's Talk tuba turi batatu, Gloria, Munezero na Shama na Extreme cyangwa Parfait. Ya ndabaramutse n'abaramutse matubandanye mumeze neza. Meze neza. Ashima. Bon. Cyane. Aho kira ko cyane ndabone Shama just ko tabona neza ngo cyatekeretse. Ndamutse wakoze bwese. Turi kuri tewe. Mwiriwe mwese. Mwaramutse umwe wese bivanye n'ahaza kuba atumbere. Ego nkuko mugenzi wanje Parfait ahise kubivuga, ça faisait vraiment pas tutako turakora Let's Talk. Ego twari ico no kongera ko kuri ibintu ko twako turagerageza kugira ngo turabe ivyo twohindura bivanye n'abadukurikirana, abadukunda, ibyo bari bagiye baradusaba, nivyo twako turagerageza kugira amélioration ya Let's Talk kugira ngo twandanye tubaha amakuru meza yizewe kandi tugaruka cyane cyane kuvyo mutaba mwamenye. Ego nivyo nibaza ko norenza ko byo Parfait yaravutse hama twari tubakumbuye nibyo. Hello guys, murameze neza, ni Shama kuri BITV nko musanzwe mubimenyereye. Hama nkuko mubizi twaba duhura turi batatu muri Let's Talk, natwe tumaze igihe tutaboneka, ndabaramukije n'inkumvo nyinshi twari tubafitiye ku makuru mashasha kandi agezweho. Mugire ibihe byiza munezerwe. Inkuru dufite uno munsi ni ibintu biriko biravugwa cyane, hari ibivugwa n'ibivugwango. Kuvugwa no kuvugangwa bitandukanye. Biratandukanye. Kuvugangwa ni ibintu ukumva hari akantu nikarisire nk'igihuha basi igihuha. Muri ivyo rero bivugwa n'ibivugangwa ko donc duhere kuri Bataza no havuzwe amakuru cyane yaranze iyi ndwi, n'amakuru y'umuntu yitwa Bataza hamwe n'amakuru y'itogwa rya Donald Trump muri Amerika ku nshuro yiwe ya kabiri nk'umu president agira 47 mu gihugu ca Amerika. Akaba Jenny basko twohera ku bya Trump, ibindi nibaza ko twoca tubihereza ko Donald Trump mutitu duhisemo kumuvuga ko kubera kubera n'umu president atwara Amerika, kandi Amerika tuzi ko ari bavuga ko ari yitwara isi. Ego n'amatora abantu benshi yabavugishije, umenga yararajishinga abantu benshi cyane batandukanye mu mapeyi atandukanye, mu makontina atandukanye, njo gituma twahisemo kubavuga. Ego nibaza ko twogerageza tukavuga mu majambo make Donald Trump ninde, mu buto bwiwe yarameze gute, kugira ngo n'abamwumva uko peut-être hari abantu benshi bashobora kuba batabizi cyangwa bavyumva uko nyene barengana, kugira ngo bashobore kugira ico bamwumva ko mu majambo make Donald Trump ninde. Ariko nk'ikintu banza kurenza ko ngaho gato mumenya yuko ikintu mwamenya Donald Trump n'umu president atwaye manda zibiri agira kabiri, donc uwa mbere yaramaze gutwara manda zibiri yitwa Grover Cleveland mu 1992. Ego donc ubu nawe abonetse Donald Trump atwaye ku manda ya kabiri kandi atikurikiranira amatora mu bisanzwe, ubundi aba organize umu president kikaratwara. Ego nko kunyi abaye hakiri ko aratwara Joe Biden, mugabo investiture izoba igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 0 mu 2025, kuvuga iyimikwa rya Donald Trump mu mwaka ku nshuro yiwe ya kabiri bizoba mu 2025, ariko amatora yabaye tukiri mu 2024. Ego ni tugira tuvuge rero biographie yiwe, ubuto bwiwe. Trump yavutse le 14 juin 1946 akavukira muri New York. Ni homme d'affaires n'umu animateur, yarongeye akora no kuri televiziyo. Donald Trump kandi ari muri parti républicain nkuko bagenzanje babivuze, yaratwaye igihugu muri 2000
muri 2020 muri 2017 gushika muri 2021 bongeye no kumwongera kandi muri 2024 aho yatsinze amatora azotangura gutwara muri 2025. Ego ikindi kintu abantu bomenya nubwo ari muri parti républicain Donald Trump yagiye arahindura amaparti gushika n'ubu asubire kandi muri parti républicain. Donc muri 1987 gushika 1909 yari muri parti républicain. Mu nyuma kuva 1909 yari muri parti de la réforme yamaze imyaka ibiri gusa. Kuva mu 2001 gushika mu 2009 naho yaciye aja muri parti démocrate yarabaye mu démocrate mu bihumbi no kuvuga ko muri ngaho yabaye mu démocrate imyaka 9 umyaka 8 hanyuma mu 2009 gushika mu 2011 naho yarabaye muri parti républicain aho yaciye ahindura mu independant umwaka umwe gusa mu 2011 gushika mu 2012 mu nyuma gushika n'isaha yaciye asubira mu kuba umurepublicain guhera no kuvuga guhera mu 2012 gushika uyu mwaka wa 2024 akaba papa we nkuko babivuze yitwa Fred Trump, mama we yitwa Mary Ann Mark Trump, akaba afise abana afise bane no afite abana batanu akaba yari yagize mariage zitatu yaragize mariage ubwa mbere hanyuma aravana n'umudamu n'umupfasoni we wa mbere aragira n'indi mariage igira kabiri aragira n'indi igira gatatu yego nubaza ko ari ivyo twashaka kuvuga kugira ngo tugere ku aha aba homme d'affaires akagera agatwara n'igihugu si wowe mu bisanzwe yari kwerita itunga rya papa wiwe bavuga yuko hari kwerita uwo bari bavukana malheureusement yaciye yapfa afite imyaka 43 gusa ahitanywe n'inzoga aho bavuga yuko Donald Trump aje gutuma yaciye yanka inzoga n'itabi gushika n'isa ego bamwe barashima rero ingene amatora yagenze bon dimwe bose baremeza amatora uko yagenze kandi barashima mugabo ntibashima bose intwaro yiwe hari habaye biryoherewe cyane aho mvuga abanyagihugu batara abanyamerika hariho n'abandi bababaye kubera yuko bari biteze ko ujya mu damu bahiganwa ariwe yari gutsinda aho abantu benshi uwawe yari umudemokrate uwo mugore surtout aho abantu bo muri Ukraine kubera intambara iri kwiraba muri Ukraine imaze igihe kinini yamubizi bagwana Uburusiya na Ukraine bo bari bafise amizero menshi cyane yuko ujya mu yitwa Aris Kamala aho bavuga ko ari n'umwirabure donc yiyamaye majo bwa mbere ari umugore w'umwirabure kandi yahora ari vice president ku ntwaro ya Joe Biden bakavuga yuko bari bafise umwizero mwinshi cyane yuko ari we yotwara kubera yuko hamwe atotwara bo babona yuko umenga ubuzima bwabo buzoba buhagaze kubera intambara iri kirabera muri Ukraine ariko aba president nabo b'ibindi bihugu surtout nk'abo Burundi u Rwanda nabo muri Congo no kuvuga president wa Congo no Burundi no bo barashima yuko Trump ari we yatowe ika bose amatora ntibama bayanezererewe hariho niyo mpamvu bagira amatora bamwe baratora nandi bagatora bajya reba batoye bimwe batsinzwe bategezwa kubabara niyo mpamvu hategezwa kuba imyidogo kamere ego no aho kandi yuko tuvuga yuko amatora yabo naho batsindanye urumva ntibatsindanye ku manota arutana cyane kubera Kamala yatsindanye ibice 47 n'ibicindwe kwijana aho Donald Trump nawe yatsinze afise ibice 50 n'ibicindwe kwijana ego donc bobo ntibarutana cyane gose amatora urumva haba harimo biri balance mugaba ikindi gitangaje muri Amerika bitangaje nuko amatora bavuga ko mu banyagihugu Kamala niwe yarafise amanota menshi ariko Donald Trump akaba ari we yarafise amanota makeya mu banyagihugu ariko hageze bajya abantu baza gutora kubera haba harimo bategetse bafise amanota baba bafise amanota baza kuzana niho ujya mu yaciye mutsindira ego kugeza ubu umuntu azotwara Amerika
muri 2025 turamutse Donald Trump. ego ikiryoshe kandi kuri izi ntwaro zabo je nibaza yuko ni kubera yuko ikiba cavuye mu matora cose baracemera Baracemera. aho ujyanye kamara yaratangaje ijambo afelicita Donald Trump ku byavuye mu matora avuga ati ntibiryoshe kubera ivyo twari twiteze sivyo bivuye mu matora ariko kandi ahumuriza nabo bari kumwe bari bamushigikiye yuko bemera cyane ibyavuye mu matora ariko batazohagarika icari kiri mu mutima ntibazocika intege aho yavuga twikesha BBC aho bavuga yuko bobo bashima ibi byavuye mu matora mugabo batazohagarika ntibazocika intege ntibazohagarika guharanira ivyo bariko baraharanira ariko ko azomubandanya bazobisanya neza na Donald Trump mu ntwaro yiwe ya 2025 aho yitwizwemo ibintu byinshi bitandukanye aho benshi bavuga donc apana benshi bavuga ibyo Donald Trump avuga ko azokuraho ikintu cyitwa immigration donc azogabanya immigration expulsa abantu baza muri Amerika baza muri Amerika badafite ibyangombwa impapuro za fake cyane cyane bahora baca mu mazi canke mu bwato abandi bagenda mu ni abikika umva wewe aragwanya cyane abantu baba muri Amerika badafise ibisabwa n'amategeko kugira ube muri Amerika ariko bakavuga yuko burya Donald Trump nawe umuzarano wiwe n'umudagi papa we ngo donc abavyeyi inkomoko yiwe ni mu Budagi mugabo urumva yabayeho muri Amerika afise ivyangombwa hariho mure bariko barubaka muri Amerika y'epfo isepara nibaza yuko abantu bashaka kwinjira muri Etats-Unis n'abari nyuma ya Etats-Unis baho yari yasanzwe yaratanguye kuyubaka mugabo ntibamushigikiye kubera yuko umutegetsi n'ahatogwa haba harimo inama nshingamateka abari muri inama nshingamateka bari bafashanya ntibavyemera yuko n'amahera asabwa batanga kugira ngo ashobore kubandanya yubaka iyo miro mugabo akavuga yuko bazoca bayifinaliza arico gitera n'umutima uhagaze abantu baba muri Amerika surtout batari imvukira zo muri Amerika ego nibaza ko kuri Donald Trump naho ivyo nibyo twashoboye gutegura kubategurira kubashikiriza ku byerekeye Donald Trump mwumvise ingene yagiye arahindura imigambwe ingene asigaranye amatunga y'umuryango igitangaje kandi Virginia baza ko namvise muri ibi bintu by'intwaro ya Donald Trump ku ntwaro yiwe ya mbere manda yiwe ya mbere bavuga yuko kubera amafaranga menshi afise n'umutunzi karuhariwe kuva kera donc yavugwa kuri kera kubera yuko asanzwe ari umugwiza atunga mu bintu by'inyubako no mu homme d'affaires mugabo ashira amahera yiwe mu bintu by'inyubako aho papa we ngo yamutijije umutahe muto igihe yawutanguza yarafise umutahe w'umuriyoni umwe w'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika akaba ari we yagiye aravyaza umusaruro ateza imbere cyane muri ivyo bintu gushika haba umutegetsi akomeye bon umuntu afise amahera menshi cyane agaca avuga ngo yuko yavuga ko azohembwa juste nka symbole ifaranga idolari imwe kubera yuko babona yuko ngo yavuga ko atabona amahera bashobora kumuhemba muri ntuzeye ego bon ni ibintu bitangaje cyane rero nkaca nguma niyumvirana n'ubundi aca atogwa kugira ngo agire iki no kumanywa kugira arindire igihugu atware ibyindo n'umuntu abarinze bamutora barazi igituma bamutoye baramubona naho degré y'ubwenge bwe bugera atogwa kugira atware igihugu kigende ikintu cama kiriko kirantangaza gute umuntu afite imyaka nk'ijya ashobora gutogwa baramwizeye kumwizera ni kimwe Joe Biden kugira ninda ava muri iyo ntwaro yantuzenye ya kuva mu myiyamamazo agafahebera amajwi yiwe n'abari kumutora akabihemera kamara nuko yabona yuko habayemo ibintu vy'ingwara ibiki kubera yuko nibaza ko no gusaza birimo eswe nta mpungenge zoba zirimo ko n'ubu no kuri Donald Trump vyobamo kubera afite imyaka 78 ubu unye naho akazoca atwara imanda y'imyaka 4 gutwara igihugu deja biragoye utwara Etats-Unis igihugu ca Amerika ni ukuvuga ko ari watware bavuga ko ari watwara isi none ivyo azobishobora gute avec imyaka yiwe avec birashobora gushika ugasanga izo ngwara we ntazafise sivyo ugasanga izo ngwara za Joe Biden nawe ntazafise kandi urabona yuko baramurashe
rirakwepa sasa byaranze kandi nubwo bamurashe ntibyamuhungabanije byamuhungabanije ari stable mu sanzwe yego ukubaza ko ari umuntu no kuba ari strategy yo matora ni strategy urusasi ubuzima bwaramuciyeko kandi mugabo urumva mugabo yagumye ahagaze nk'umugabo ivyo byose birashobora gutuma abantu bashobora kwimira bavuga ati uyu muntu vraiment n'umugabo nubwo ashaje vraiment mugabo abantu benshi nibaza ko ari nk'undi muntu arashobora kuba nk'undi muntu arati baramurashe agaca agira ubwaka bwa none bandashe tukiri ngaca umva nyatwara igihugu nawe agaca ati mugabo abantu bashobora kuvuga ati ntiyagigeze ati yagumye abanda nta kibazo yifitiye we urumva Joe Biden niwe yarahevye kuko yarafise igituma avako nawe yaba yarafise ubwo bushobozi arafise ayo magara yari kubandanya Donald Trump ariyumva yuko azoshobora gutwara ico gihugu kamere je yaramakengana nifise kuri ivyo bintu mugabo ibisanzwe nibaza ko umugani wanyu ababa bamutoye twebwe ntidushobora kugira baba bafise igituma bamutoye félicitations pour lui yego nuko gose urumva barinze mu miliyoni w'idolari akawuvyaza umusaruro akagira n'irya company we de Trump mu Burundi niho bizimvye hariya birasa miliyoni w'idolari wowe urawumva wewe oya uri muri Amerika petite ngo abantu ko ari makeya niba guhenga mu Burundi turengene zo mu Burundi ncanunga cyangwa umutunzi nyene miliyoni w'idolari hariya mu Amerika ukawuvyaza umusaruro nkuko we yabigize ushobora umuha igihugu nayo nyene aca nibaza ikintu bakunda cyane bavuga ko kuri Donald Trump ni kubera yuko ngo ntakunda Jean kwiyinda mu nsanzwe aba president bo muri Amerika barinjira cyane mu bihugu bindi kuja gufasha mu ntambara ibi ni bagaprena ama parti mugabo yuko Donald Trump atama wowe ngo ntakunda kwinjira mu ntambara z'ibindi bihugu ariko igitangaje nuko ahuza na Trump na Putin ego umu president w'Uburusiya aho nubunye umu president w'Uburusiya avuga ko ari umugabo w'ubutwari yamufelicise mu ijambo yavuze ivyo byose twabandanya tubikesha ikinyamakuru BBC aho ubisomye avuga yuko yamukeje umva aba-Ukrainian nico gituma nibaza yuko bafise ubwoba cane mu gihe bo ubundi Amerika yahora ibashigikiye petetse yabafasha ubunye naho bizogenda gute nibaze ko bashobora kuzoca bahagarika intambara icyo biravuga ati ngo turamanitse no mu byo Trump yiyemeje nuko azohagarika iyo ntambara mu masaha atarenze 28 intambara zo yahagaritse ya Ukraine na Russia ego mugabo ntuzenye Joe Biden Trump nawe akavuga yuko atari d'accord bon wewe intambara ashigikiye Israel mugabo atacavuga ko ku ntambara iri kiraba muri Israel na Gaza ego nibaza ko ari ivyo kandi kwagwiza ubuzi stabilité financièrement hariya ibiki ibintu nk'ivyo nibaza ko arico gituma abanyamerika bakwije ibisabwa n'amategeko bamwemera ego yanka kajagari mu bisanzwe Trump abanyamerika bagenzi bacu bazotubwire igituma batoye Donald Trump ego kugira turonke umucukwiye abanyamerika n'abagenzi bacu correspondant d'office ego bon tuje ku yindi nkuru yavuzwe cane gose n'ubu ikivugwa irahagarika kuvuga ni y'umuntu yitwa Balthazar aho Balthazar uvuga ugabanije no ni umugabo Jane uvuga ko ku nshuro ya mbere ngira ngo kuva dutangura kubona ibintu by'amarezo sociaux twabonye umuntu avuga yuko hasohotse amavideo ashika ku 400 ariko arakora imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye bose kuvuga ko yakoze imibonano mpuzabitsina n'abagore 400 uko babivuga mwinshi aba bagiye baraza ku nshuro zitandukanye mugabo amavideo ashika ku 400 eko n'umugineya donc Guinée équatoriale kera bavuze Guinée équatoriale ni igihugu kiri muri Centrafrique bon genre kiri muri Afrika yo hagati ego uvuze Centrafrique uvuze igihugu sinzi rako twovuga mu majambo make kandi Balthazar ninde hari umuntu ashaka kuba yumvise inkuru rya mbere cyangwa usanga bumva Balthazar bakubaza ko ari umuntu yari asanzwe cyane mugabo Balthazar si umuntu yari asanzwe nk'uko abandi bantu bovyibaza umuntu yari afise post muri leta yari afise ibyajejwe nawe nyene n'umuhondo d'affaires kandi avuka mu muryango
ego w'abakuru no Presidentiel. abakuru yego no avuka mu nda y'ingoma ni ukuvuga ko bavuka mu nda y'ingoma mbwe Yego. si mu nda y'ingoma Ma direct. si mu ngoma bimwe bavuga ngo ni iby'abami niki Oya. yarabyawe n'umudescendant w'umuperezida yigeze gutwara igihugu muri Guinée. se wa Balthazar ni umuneve w'umuperezida wa Guinée Equatoriale akaba yitwa kandi umuneve tuvuze umuneve sinzi ko bose bariko baracumva barashobora kuba batacumva umuneve mu bisanzwe mu gifaransa bivugwa kabiri bashobora kuba ari umuhungu wabo canke ari umwishwa umuhungu wabo ni ukuvuga niba papa wawe na papa wiwe bavukana ni ukuvuga no nk'ubunye wowe na Parfait niba muvukana umwana azo kuvuka ko azoba ari umwishwa wa Parfait no kuvuga n'umuneve wa Parfait hanyuma niba Parfait n'umuhungu bavukana umwana azoba avuga kuri uwo muhungu bavukana bamwita umuhungu wabo nawe nyine aba ari umuneve nibaza ko ari uko rero bisiguwe kandi Balthazar bakaba bamutazira Bello akaba ari na responsable wa agence d'investigation du fisc muri Guinée Equatoriale urumva arafise amatitre akomakomeye muri Guinée Equatoriale niyo mpamvu yabaye skandale ikomeye cyane muri Guinée yego bon nibaza yuko ikiri skandale gusumba ibindi vyose Ego. nuko habonetse yuko yagendanye n'abatambukanye b'abategetsi bo muri Guinée ego abategetsi batandukanye harimo abantu b'abafamilie biwe abapetifere biwe abagore b'abavukanye biwe ego nabo abapetifere biwe ikivyica byose rero mushiki w'umukuru w'igihugu na mushiki w'umukuru w'igihugu bara bon bavuze abantu benshi batandukanye ku buryo bavuze umugore w'umuprocureur wo muri Guinée umugore w'umukuru w'igipolisi cyo muri Guinée umugore wa vice w'umusekirite wiwe no kuvuga ko yagenda ayo ma video yabaye tourné yari ama video kandi yaba avec consentement nta muntu n'umwe yafashe ku ngufu hanaze si bya tuvuga ngo bamurungikiye video ngo arazipubliya hanyuma bakavuga ngo canke tukumva bavuga ngo ni ibintu ngo vyabaye ngo yafilmye ama video en cachette uri kuragerageza kuraba izo video aho ku masite bavyerekanye biboneka neza yuko byaba abantu bose bari conscient bari ko barabibona uko abo babiri baba bari kumwe donc abo babiri baba bari kumwe habanimwe abasecrétaire biwe habamwe abantu batandukanye aba influencers batandukanye bo muri ibyo bihugu mu bindi bihugu bitandukanye je nibaza ko nivyo byabaye biri scandale cyane ego mugabo ico tuzi neza nuko bamwe bavuga yuko Balthazar ukuntu bon histoire uko yagenze mu majambo make histoire ya Balthazar bavuga yuko uko jewe nayibonye uno munsi aho nayibonye bamwe bavuga yuko yabaye donc haboneka ko aronka amahera menshi kuri konte ziwe hanyuma ntibabona icava donc babona amahera asumba umushahara competitive canke n'ivyo yinjiza bagaca bibaza ko adaturna amafond baca batangura kumugira ko amakenga bagira amatohoza niho rero igipolisi co muri Guinée bon Balthazar baje gusaka mu rugo rwiwe bavuga yuko batoye ibikoresho vyiwe no kuvuga bageze sakwa baratora ama machine barasopa mu nzu bivana nico baje kurondera bagasopa n'amamail n'amakonti n'ibikiri meme na telefone yiwe ngo barayitwara iyo ni inkuru imwe ivuga kuri ivyo bintu vya Balthazar bagaca bavuga yuko bamaze kuheza ivyo bariko bararondera barazanye imashini kubera yari akifashwe vy'agateganyo nibaza n'igipolisi babiha uwo bavukana hanyuma bamaze kubiha uwo bavukana peut-être yinjiye muri telefone muri mashini ngo yiwe atari sûr yuko ivyo bintu bon atavyaziko ntakintu na kimwe yari yiteze muri ivyo bintu hama ngo maze kwinjira muri iyo tubikesha nabikuye kuri hariho urubuga rwabishizeko bariko barabivuga bagaca bavuga yuko uwo mu grand frère wiwe uwo petit frère wiwe yagiye kwinjira mu mashini kugira peut-être uraba ibintu ngira ngo yavuze ati ibi bintu none ndabirabe menye igituma ariko baramurondera ibiki nanje ngire ndabe hanyuma yinjiyemo ngo acasanga ama video ari muri iyo mashini ayasanzemwo atangazwa cyane no kubonamo umugore wiwe bagaca bavuga rero yuko yashavuye hamara buri ngena bigenza acaza kuzitanga kuri site izobipubliya anonimo
genre hari abantu bakiriya amasite bagapibira ibintu mu kinyegero utazi avec mu auteur ari yankoni hanyuma amaze ngo kubitanga iyo site bandanya wowe yari yabonye mu mavideo makeya mu nyuma irabandanya iza kurondera ivyo bintu irondera ivyo bintu hamisangamo amavideo y'abagore babategetse cyane baca batangura kubagira ko amachantage no batera bwoba babasaba amahera iyo site niyo yacitangura kugira ko amachantage isaba amahera abagore babategetse nabo bakayibaza yuko ari ntibabiprenaho sérieux bavuga ati peut-être ivyo navyo bokora ntivyogirane kubera ngo babasaba amasomo manini cyane bamaze kubona yuko bidakunze ico baciye batangura kudiviga ayo mavideo batangura kunungika video imwe hanyuma bamaze kuzibona abakurikirana iyo site bacatangura kureklama izirenze ariho byaciye bigenda biraba bakaca berekana ziryo video zose zigera kuri iki gitigiri ababibonye barabonye ko amavideo atangaje icyo tutavuze nuko Balthazar ari umugabo w'abana 6 ego afite umugore mwiza bavuga yuko yasanzwe aba muri Texas donc n'abantu abana nawe muri Guinea kandi akaba yari na Balthazar yarize muri ikintu cyatangaza abantu bo muri Guinea ndetse n'abajeje intwaro nuko Balthazar yitwara neza mu bikorwa byiwe yari ajejwe akaba yari ngo n'umupapa mwiza no mu bindi kandi bavuga nuko kuri Facebook konti ya Facebook ngo hariko bon ifoto yiwiwe n'umuryango wiwe nyene ibintu bisanzwe biga nk'abandi dusanzwe tugira ego ntibari bamwiteze ko rero ico gikorwa ntibari biteze yuko bishobora gukora ico gikorwa nico kintu cyatangaje cyane abanyegineya ego ariko hari ibindi byamwe biravugangwa kose bimwe navuze muri ivyo bivugwa muri ivyo byavuzwe harimo ibivugangwa donc ibivugangwa ngo bavuga yuko Balthazar ngo ajya amavideo yoba yarayadandaza ku masite n'ama information yasohotse donc hagenda haraza amanovelle hagenda haraza ama information tutari tuzi ngo yaradandaza kandi ngo yatanguye kubikora kuva kera akiri mu etudiant ego bavuga yuko yabidandaza kuri site ngo iri muri Amerika aho bavuga yuko guhera akiri mu etudiant ntituzi exactement ryari yari mu etudiant aho tuvuze mu etudiant n'umuntu yiga muri university akaba yari akiri mu etudiant muri Etats-Unis aho bavuga ngo yuko biyumvira ko gushika mu 2013 ariho yaradandaza ayo mavideo aho havuga yuko kuri izo site urumva yakumye atanga amavideo harugwa ku 1,500 ubuze twaheruka tumva amavideo 400 ariko uno munsi ama information ari karaso kuno munsi bageze ku ma information 1,500 mugabo ico gihumbi baba video 1,500 kandi zose bavuga yuko zose zikimuriha ego ziramuri bano baza ko tuvuze ngo droit d'auteur abari nibo bavyumva no muntu aganya bivaye na evre yiwe ugasanga ico gikorwa kirakwegukira hari amahera baguma bamuhemba no kuba ko yarazinungika kandi kindi bavuga yuko ashobora kubizo video zaba ziri live nka kujya bagira ama live kuri FB cyangwa kuri live kuri Instagram cyangwa kuri nawe bakavuga izo 1500 video bariko baravuga sizo gushika ubu nizo gushika muri 2013 yumvira ko ariko gushika 2013 gushika ubu duce dushira ko nizo katsesa n'izindi twaba tutazi ziba zitaramenyekana zidoza mu nyuma tuzobandanya tubaha amakuru urumva zica zibi video z'umurengera Balthazar n'uwo boss cyane kuko arabihemberwa kamera nese do byatumye bagenda baja kumusaka bamwikeka kuko kubera yuko babona yuko aguma aronka amahera arengeye yari karago batabona ivyo binjiza vyo kwiriza ayo mahera yose turiko turavuga ivyo onye mu kwiyumvira ngo leta ya Guinea imaze kubona ivyo bintu yoba yabivuze kwiki bavuga yuko malgré ibiriko biravugwa byose Balthazar atakosa rimwagira ryotuma ahanwa n'amategeko kuvyo ariko kandi vice president yamenyesheje yatanze itegeko ko mu mabiro
yose akuriramo abakozi ba leta boshirayo amakamera de surveillance nukuvuga ko byarabateye ubwoba batari no ko bavuze baciye bikeka yuko atari Baltazar wenyine si Baltazar gusa baciye bavyikeka kandi urumva barinze hajamwo abo abatandukanye b'abategetsi umva ategezwa kuba hariho n'ibindi nyine kandi baravuga ko naho Baltazar bavuga ko batomuhana atakosa yakoze mu gihe bazosanga afise ingwara yandukira les maladies sexuellement transmissibles ashobora kuzohanwa byemewe n'amategeko kandi ashobora atarabizi ngo arumva naco bamubi urumva bazomuhana mu gihe boba yarasanganywe ingwara izwi hanyuma agaca abandanya ayitransmita ku bantu kandi abizi neza iyo ngwara ariko kandi bwa mbere ngo bakibifata igipolisi ca Guinée cyane cyavuze uko nimba baramutse bamukurikirana ngo kugira hano bo muhora ajya amavideo yafashe yego ubwo urumva bavyemeranye ubwo urumva nimba bavyemeranje yo kwisigura donc amake hari itegeko ribuza gufata amavideo mpuza muri iki gihe barashobora kuba bariko baragira baratitura imico yabo yego nanje mvuze nti mu gihe hoba hari itegeko ribuza ibyo muri ico gihugu yego nibaza yuko ariho bo bimuhanira ariko ikindi gihe nibaza ko atari ko vyo atajo mama mugabo ico twomenya kindi kirenze ico Baltazar yaramaze kurekurwa bakavuga yuko babandanije bamuhaye ahantu bon baracamu biyitse niko novuga kubwo proteger amagara yiwe kubera bavuga yuko kubera yuko yagirizwa kuba yaryamanye n'abafasoni babategetsi bakomeye cyane ashobora kugirirwa nabi canke meme naho atobara umutegetsi umuntu wese azi yuko umuntu yamutwaye umugore bikagenda kujya nibaza yuko vraiment birateye Baltazar ararengana nta mugore yafashe ku ngufu kameme bari abo bagabo babo bagore bari bakwiye kureagisa mu gihe Baltazar yafashe ku ngufu abagore babo mugace nibaza ko harimo na manque de respect bon si none wavuze ko atakosa ririmwo harimo manque de respect kubera yuko manque de respect kubera none umugore w'abandi we ntiyegeye ku mugabo w'abandi Baltazar n'umugore afise nkeneye kumenya oya nkeneye kumenya ni kubera iki yagendera cyane mu bagore b'abategetsi kubera iki harimo donc niho hantu nifuza ko jewe kuri jewe niho hakiri point d'interrogation kubera iki yari mu bagore b'abategetsi cyane abandi bivanye n'amahera yari afise abandi barondera abantu bahendesha amahera mugabo uko bigaragara nta muntu n'umwe yigeze ahendesha amahera igituma mu gitangara ko ari abagore b'abategetsi ni kubera ariyo yasirikiye mwe nyine mwavyivugiye yuko ariko niba abagore b'abategetsi gusa hariho n'abandi amavideo yasirikiye n'abagore b'abategetsi tuvuge ko ariyo meme n'abafamiliye biwe abakuzine biwe abagore b'abategetsi yabagiyemo kuko aribo bari bari kumwe n'umupolitician kamene ari afise igiti mu bategetsi umugore w'umuboshi wawe atari manque de respect naho woba amake novuga ngo hinjiye nk'urukundo canke ikishuse pa ko bandi bantu bavyeje barashobora kuba baranamusedwira Baltazar mu muravye no ku mafoto n'umuboga kameme umugore arashobora kuguseduza umuntu w'umugabo ukabura ukuntu umwikuwe amajana ane barenga ukabura ingene umwikura asa neza Baltazar mugabo ivyo nibisi ku buryo bw'uko ashaka kumuseduza gusa ivyo nibisi ariko abo baseduza abandi umuseduza uwundi muri barya none niba Baltazar we umuboga uwaseduza abandi ari niba bamuseduza gute kandi wumva yaradandatse urumva meme Baltazar nibaza ko byatoye inzira ahubwo mu gihe iyi nkuru yoba ariyo réellement ko yoba yaratanze izo video kuko c'est pas normal yuko ari umuntu azi ko ari personnage public yo garda ama video pour rien juste naho abantu bagira peut-être novuga ico bita ko nabo bagore bari babizi sino birumvikana abagore bari babizi yuko ariko arafata video babikora babizinanyemwo peut-être yuko nabo yabahako yaraza akakuganiriza akakubwira ibi nibi tuvyumvikane ego twagiye babikoze ntabwo sabafise bose kari babiri nana kagaye karimwe bariko bicira inoti urumva babishira ku masita bahemba urumva kuba babishira ku masita bahemba
hariho je nibaza ko hariho umwuga wagenewe ivyo bintu kuko abantu dufise talent zitandukanye peut-être yuko Balthazar iyo talent ari yiwiwe nabo bagore akaba yarabumvisha ko bafise talent ari umuntu akumvisha akunyugwisha ego ukanyugwa ukumva yuko neza ikintu cakwinjiye akakumva wenda kurazi bafise talent y'akakazi hama wamara kumva yuko bikunyuze gashombya Balthazar ivyane twaravyumvikanye ukorera video ariko tuzogera tumenya ama information agiye atandukanye twahazokera igihe cyo kuva kwangwa bihere tumenye inkuru ya vrai uko yoba imeze mugabo haravuyemo abantu benshi bagiye baravuga ibitandukanye yabaye inkuru vraiment iri ku isi yose nibaza ko yahazwe kungana n'ibya Donald Trump mugabo ibintu benshi bagenda bavuga bati pour le moment tuvuga Balthazar Balthazar icasumbije abandi nuko yafashe video sino hariho abamusumbya hariho abari bakora ibiyego peut-être izo video zidahari mugabo kandi hariho n'undi mugore w'umutunzikazi vraiment ngo mu Uganda yavuze ati abagore bubatse canke ego yavuze ati abagore mukure mu kanwa Balthazar mureke kumutwenga kubera yuko Balthazar abagabo banyu peut-être basumbya ububi Balthazar namwe nimuzi ko nabo bafise na nyama video nuko ama video ya Balthazar yabonetse abagabo banyu bashobora kuba bakora ibirenze bya Balthazar Balthazar wewe nuko aba yumvikanye nabo bantu kandi baba bakuze peut-être yuko abagabo kumukompara na Didi mugabo ntibiratandukanye kandi ikindi naco mwomenya nuko muri barya abagore bose baba bararyamanye nabo hari umwe amaze kubona ama video yo ariko arazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi nibaza yuko ikintu kirimwo gisumba ibindi nuko ari abavuga yuko abo bagore naho uri kurabivuga abo badamu bagendanye nawe novuga ngo bobo ntibiyatanda bivanye n'ukuntu yarari umuntu azwi afise yiyubashe cyane personnage public ari bavuga ngo Balthazar ngo namadishime yambara ngo umuntu yagendana ibyo byose birashobora kubereka ko umuntu ari non seulement ibyo bon iconye nibaza ko coza ku bindi nibaza ko kiza ku yindi muntu ibyo yovuga byameze tuvuga ngo la bien ne fait pas le moine faut pas juger une personne juste par l'apparence niko no bivuga mugabo Balthazar wewe nta muntu numwe no muri abo bagore yiyatanda yuko izo video zoshobora gusohoka kubera ngira ngo peut-être yabereka ati ziri safe biri protege birabitsa ahantu quelque part bitazokwigira biba abo bagore barishizemo ubwenge barabona neza yuko izo video yarazifise kugira zirabe yinezereze hama bihere bon c'est pas ko babivugana ntabyonzi mugabo iconze coco ndisuri bavuga yuko nta numwe yiyatanda yuko izo video zoshobora kuja habona ko yari personnage public hanyuma agaca bavuga bati uyo bimaze gusohoka hariho urumva bo binanira kushaka kuko sinumva ingene woshobora kuja kubaka imbere y'umugore wawe canke kuri umubambe y'umugabo wawe canke iki hariho n'imitima yoroshe mugabo warinze ufata risque mu gihe wafashe risque emera consequence ibintu wagize umva umaze kugira umutima woroshe nene ni babandi turacabona n'abandi babandanya biyahura mu gihe video ziracyasohoka biracyasohoka ko hari abantu urumva bon ibi bintu vraiment je nibaza yuko umwe wese harimo amareso morale atandukanye cyane gose il faut douter quand même il faut douter même de toi-même si kwizera kira muntu wese ubonye uraduta nawe wenyine ukidutirako ego kwizera gute oya il faut douter même de toi-même ari gihe ari kintu ugira ukore sivyo hari amaduta kuzamwo peut-être uzoca wumbiriwe urumva bari we cyangwa ugize amakinga kuri ico gikorwa wewe nyene wumva ba wizeye kandi iyo kintu ba wicize ico gikorwa ni ico utaba wizeye iyo ba wiyizeye yuko ikintu wogikora kandi atakintu ikintu cyose kizoza consequence izoza uzoyasima ugikora udakekerana mugabo il faut douter hari akantu kakuzamwe douter même de toi-même douter même de toi-même bon jani bateye ko umwe wese afise ikintu cyo cyose kiriko kiraba kiba gifise ico cyo twigisha sivyo no je umwe wese muri twese arafise ico yo mwigisha je kuri je ngiriye ko kugira tuje tunarangiza niko nibaza nyasko takintu tuje tuvuga no munsi kuri jewe numva turamaze kubona ibintu by'amavideo vraiment gutandukanye henshi haba mu Burundi abantu batandukanye vraiment pas
seulement ku bastar hariho abantu bavuga kera twumva bavuga ngo bazidandaza donc nk'umuntu ari mu Burundi akagira umuntu abo mu diaspora amubwira ati donc iki tifite ndakwa $400 $200 canke iki ukabona nazimurunga iki je vraiment kuri jewe nuvumenga ibi bintu umuntu yarakwiye kubyumvira ko inshuro 100 mu kugira ngo ashobore kubikora inshuro 100 kubera yuko pas importe uko umuntu yokubwira ngo azaziproteja canke iki bava ntacakora munsi y'ijuru vraiment kitacahabona ego umuntu yarakwiye vraiment kugira umenye ngo iki kintu naho ndiko ndagikora si jewe gusa cica kubera yuko ibi bintu byabaye kuri Balthazar franchement ntibyishe Balthazar gusa ubuzima bwe wowe yabaye n'umustar twese twamumenye tutari dusanzwe tumuzi byishe umuryango wiwe biriko byica imiryango myinshi cyane surtout abana ibiki ibintu bitandukanye iyo rero turiko turakora ikintu gishobora kuafecta wewe nyene gikore niba cafecta personality yiwanje gusa jewe nyene ninda gikore mugabo sikiza kukwega famille yanje batoya banje bakuru banje umugabo wanje abana banje fo ku muntu yarakwiye kuciyumvira ko ukugira kenshi hanyuma tugerageze kureka kuza turajuja nkuko nyene bariko barabivuga hariho umuntu yicara akavuga ko ari daimoni ari iki chaque personne a ses démons ngira niko no bivuga umwe wese arafite amademo yiwe ego arafite amademo yiwe hari abakora bijya ukora ibindi birenze nta numwe afise uburenganzira bwo kumucira urumanza ngaha kuri iyi si mugabo quand même tureke kuza turajuja abantu avec l'apparence ibiki yana umuntu yaratunganye yimosha neza asa neza yambara neza impuzu zikwize umupapa w'abana beza umudame mwiza franchement bari bateye igomwe yamwamiza kuri profile kuko urumva niba kuri FB yiwe cyangwa yari kuri yaramuposta profile n'abadamu ubunye biyumvira ati mugabo wanje je ntigira ashaka kuri statut nagirana nta nkunda nagirana c'est pas que cyo kisikura yuko azoba gukunda canke kuvuga nizo peut-être yuko atoba yabigize kubera ya nk'umuryango wiwe urumva arawukunda ashobora kuba agwaye wewe yobuye business nkuko babigize nkuko babigira basi numva ni ibintu biriko biravuga mwabavuze ko babyita kuvuganga nkuko biko ravuganga ashobora kuba ari umuntu yobuye business yo kudandaza ama video kugira ashobora gutunga neza umuryango wiwe ashaka gutunga neza umuryango wiwe basi peut-être baratagase sivyo mwavuze ni beza izo noti diguma zinjira barinze banavyikeka biswire zari nyinshi igarasanzwe hino ni akorera leta none wumva atari satisfait yarasanzwe akorera leta hari abantu baba bashaka menya ibintu yatanguye yaratanguye gukora canke ngo yaragize umutango canke yabitangiye guhera yego aux États-Unis peut-être ko yanse kubira avuga ati birimwo inyungu ashaka kuba nagwaye canke ashobora kuba anafise ikibazo arivyo bimuryohera ntavyonzi mugabo kugira mwebwe munezerwa n'imiziki filme kuziraba nawe arivyo bimunezera sache pas sur sense ko arunda kuseretse mu hari yo kura muri ibi bintu canke twopartage abandi hama somo hari nyinshi twonzema bon hakuru ego Balthazar yagiye ahagaragara sivyo nkuko wabivuze tureke kumujija ntituzi ibiri nyuma bamwe ku ba boyfriend bacu basaza bacu n'abandi n'abagabo banyu abagabo bande tureke kumujija kameme Balthazar yagiye ahagaragara burya bavuga ngo akari nyuma kagize akari nyuma karahinda turacabimenya ego bon Balthazar arashobora kuba yarakosheje mugabo wewe Asema Balthazar meme n'abajya abagore cyane hari abantu bavuga bati ko tuvuga Balthazar gusa est-ce que bajya abagore nabo bon Balthazar ikosa yo bafise ni yuko peut-être nimba yapibye none izo video ko yazifata nabo bagore bumvikanye est-ce que nabo bagore bari mu makosa mugabo abagore ni bagurisha ama video abo bagore bavyemerera iki ko bafata ama video ahubwo urumva nta numwe turiko turagerageza kujuja canke ingene vyagenze mugabo franchement umuntu wese agire nziza mu bisanzwe umuntu wese agire tourne ivyumviro imbere yuko akora ikintu kabisa wizeye je navuze ikintu gishobora kuafecta toute ta famille canke kikabakura kwa gashamba hamwe badashaka kumwagirane turabe yaba umugabo yaba umugore yaba umwana yabiki umuntu wese yiyumvire ahakure vraiment raison kuri bene bijya bintu pako tuvuga kuko nta muntu numwe adakosha ngaha kuri system twese tufite hawera mwese afite amakosa yiwe yaba imana yarashizeho video ikintu kigirane hanyuma ikindi abagabo baze baritaho abagore babo nuko
none bajya abagore n'abagore ego twavuze ko abagore badashobotse vraiment barakoze amakosa cyane n'abagore b'abagabo biteho abagore babo n'abagore biteho abagabo babo ego kubera yuko ba homme d'affaires cyangwa abantu bafite amafaranga menshi abategetsi turazi ko bakunda kuvuga yuko nta mwanya baronkera bafite amabanga menshi ku buryo bataronka amabanga ndakubaza nyine nk'ubu urazi umugore wa mwese mutonze ku kazi mukora muri biro imwe nene uzoca umuhamagara kandi uzi ko ari ku kazi oya sinakubwiye kubitaho gutyo muri ubwo buryo nanjye ndakubwiye muri essence ya bataza oya muri essence ya bataza ndavuga hariho abagore ibyo muvuga byose abo bose bakikwitana cyane baravuga ngo abaganga bakuza barita bose bakikuza baritana ntitwabyanse X-Ram ego ni kucyonye babiteho ego bitaneho yego hamwe yite ku wundi yarayo makuru rero tubafitiye ndibaza atakeye dufite turenza ko tubibutse ko muri BI dufite ibintu byinshi dukora abantu bashaka amafoto afite quality n'amavideo afite quality cyane amamanzi murahawe ikaze tubakora ibintu byiza ego twabanye neza hama kubashaka kuzomenya ubuzima neza bwa Balthazar tuzoyibashirira ko mu minsi iri imbere kuri BITV ukuntu bizogenda birakurikirana mu byo bandanye mu biraba BITV tuzoha video imeze neza y'ukuntu y'ubuzima bwa Balthazar n'ukuntu amerewe niyo yarasanzwe ari murakoze nzoyeba ndishama la media akomutso gashireko ego mwakoze cyane mwese mubandanye mudukurikira mubandanye mukurikira ibiganiro byacu mutubera abakiriya beza mu byo dukora byose turabakunda cyane ku masapoti mubandanya mutugirira haba ku ma platform yacu kutwitura kuduha ibiraka kugira byose mbandanya ndabashimira cyane ku bwa BI ku bwabo dukorana ego no ku bwanyu mwese mukabimana bane nawe ego kuri Instagram ni BITV, TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV, YouTube ni BITV. Genda mugire subscribe, mugire follow, like, share na comment hama mubandanye murona ibintu bimeze neza turabakunda cyane. Ciao ciao. The more you get.